iyo tuvuga pasika ni byiza ko twibuka yuko yari umunsi mukuru w'abayuda, ni umunsi mukuru Imana yabahaye nk'uko tubisoma muri Bibiliya mu kuva ya 12 ku murongo wa 21, aho Imana yabwira Mose iti egeranya abakuru b'Abisirayeli hama ubabwire babage imyagazi, iyo niyo pasika yanyu. Ubundi rero pasika mu ntango yari umwagazi w'umwaka utagira agasembwa, bategezwa gutanga igihe bari bakiri muri Egiputa, igihe Imana yahise umugambi wo kubakura mu buja kugira ngo babe abidegemvye. Rero byatanguye ari umwagazi, mugabo uno munsi mu isezerano rishasha turimo nk'uko biri bivuga, turazi ko ibyabaye mu isezerano rya kera cari gitutu cibizoba. Rero bisobanura ko uno munsi iyo dusoma muri Bibiliya turabona yuko Yohana Umubatizi igihe yabona Yesu aje kubatiza avuga ati wa mwagazi w'Imana. Rero uwo mwagazi w'Imana niyo pasika yacu. Mu yandi majambo ni umwagazi watanzwe nka kurya bise baronse umwagazi watuma urubanza rwari ruje muri Egiputa rubasimbuka hama bakaba amahoro. Mugabo abatari bafise uwo mwagazi bagahura n'urubanza rw'Imana, bigatera n'abanyegiputa gutinya ubwoko bw'Imana bakabarekura. Burya niko na Kristo yatubereye umwagazi w'Imana, ku buryo urubanza rw'Imana no munsi kubwiwe ruradusimba tukaba abidegemvya, tukava mu rupfu tukaja mu bugingo. No munsi kuri pasika twibuka ukuzuka kwiwe, yavuye mu rupfu aja mu bugingo. Uko Imana yamuzuye mu bapfuye niko natwe izotuzura abamwizeye. Hari uburyo bwo kwitegura, hari n'inyifato mu abantu bagira. Ubundi benshi mu kwitegura pasika ari abagira imisi mikuru bagategura imfungurwa, ivyo ntivyari bibi. Mugabo ahanini ubundi kwitegura neza pasika ni ugutegura umutima, kwizera ico Imana yakoze kubw'igikorwa c'umusaraba. Ubwo nibwo buryo bwiza bwo kwitegura. Hama uko dukwiye kwitwara, ijambo ry'Imana mu Bikorinto 2 mu kigabane ca 5 mu 14 baravuga ati uwo yapfuye kubwa bose kugira ngo abariho bose ntibabeho bacinezereza ariko babeho bamunezereza. Byumvikana ngo rero inyifato dukwiye kugira ni ukwibuka yuko hariho umwagazi wapfuye ku bwacu twese, kugira ngo ubu buzima duhawe n'uwo mwagazi wafashe ikibanza cacu, kugira ngo natwe dushobore kubaho ubwo buzima tunezereza uwadupfiriye akatubambira. Ubundi iyo dusoma no muri Bibiliya turabona yuko Imana yasavye Abisirayeli yuko abantu bashobora gutumirana ku munsi wa pasika kugira ngo abafise uwo mwagazi batashobora kumara bawusangire n'ababanyi. Ubundi twibutse yuko hari uwadukunze akadupfira, yatubwiye ati uko dabakunze ariko namwe mukundana. Ubundi iyo twibuka pasika twibuka urukundo twakunzwe, kandi tukibuka ko twagezwe natwe gukunda bagenzi bacu nkuko twakunzwe. Rero ubundi mu Kristo ukuri ni uwiga na Kristo, ni ugenda muri urwo rukundo, akiga gusangira n'abandi, akiga gutumira abandi, akiga guharira abandi nkuko nawe yahariwe. Ubundi nico twese duhamagariwe. Ubwo nibwo bukristo bw'ukuri. Ubundi twese twahamagariwe kwizera, ariko nibaza ko umuntu wese agira igihe cyo guhura na Kristo. Umuntu wese agira igihe cyo kubaho ataramenya Imana, akagira n'igihe cyo kumva ubwo butumwa bwiza, hama agashobora kwizera iyo yuguriye umutima nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ati nimwumva ryajwi ntimumere nk'abandi ngo mukomantaze umutima, ariko mwugurire umutima. Ijambo ry'Imana rivuga ati niwugurire umutima ndaza dusangire. Ego rero twese turahamagirirwa kwizera uwo mwami, ariko umuntu wese agira igihe ciwe cyo guhura n'ubutumwa bwiza no kwizera.